Umukozi canke umukoresha bose barafise amategeko y'akazi abagenga. Mu gihe ayo mategeko atubahirijwe, umwe wese ararekuriwe guharanira uburenganzira bwiwe nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga. Duhamagariye ko umuntu wese ku kazi kandi twahamagariye abakoresha kubahiriza amategeko, ariko cyane cyane abakozi tukabahamagarira kubaha ivy'akazi, kuko hari abashobora kwigira ibi na biriya bibaza ngo sinzohanwa. Itegeko rigena akazi ko travail iratomoye, ni ukuvuga yubahiriza umukoresha irubahiriza n'umukozi. Venuste Muyabaga abandanya himiriza ko ufise wese ikibazo yo kwitura ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira atunganirizwe. Ni ugukurikirana neza ko ayo mategeko yubahirijwe. Aho twumvise atubahirijwe turabahanura, vyanse tukabahana. Tukavuga tuti aho tubimenye turabigenda ama inspection cyakora, mugabo bishitse ntitubimenye duhamagarira uwo wese afise ikibazo kuducikira. Mwomenya ko mu buzi bumwe bumwe abakozi batinya guharanira uburenganzira bwabo ku mvo zo gutinya gutakaza akazi.